n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Ndabahaye ikaze nshuti bakunzi ba RPA muri ano makuru agiye guca mu kiganiro Humura Burundi, ayo nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umukozi wese wa leta yakukurutse agiye gutangura kuvugwa ku buntu guhera ku igenekerezo rya mbere mu kakaro. Byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije kuri uno munsi uca u Burundi wihimbaza imyaka 58 iheze bwikukiye. Leta y'u Rwanda irasaba leta y'u Burundi gutanga insiguro ku bijanye n'abantu bitwaje ibigwanisho bateye u Rwanda bavuye mu Burundi, ikongera ikanabashengeza imbere y'ubutungane. Nayo mu kigabane turiho cyo kuri uno wa kabiri tuza kumva umurundi w'impunzi yahungiye mu ikambi y'Imahama mu Rwanda akora akazi ko gufasha bene wabo b'abarundi bahunze igikorwa cy'uburimyi. Mu buhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Fabrice ndi mu rukundo afatikanije na MS Steve Niyungeko, kuri micro muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Twese hamwe turabahaye ikaze mwidonido ryano makuru. Duhera no makuru mu gukosora ivyo twababwiye mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere, aho twari twababwiye ko abashikiranganje babiri no kuvuga uw'umutekano no kwivuna abansi bava mu bwoko bumwe bw'abahutu, ahubwo basangiye umuryango wa politike ari wo CNDD FDD. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari mu bwoko bw'abahutu yavuye mu muhari FDD, ishami rya gisirikare ry'umuhari wa Gwana, umuhari wahavuye uhinduka umugambwe CNDD FDD. Nayo Ingenieur Alain Tribert Mutabazi aramutswa muri kino gihe ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ava mu bwoko bw'abatutsi, akaba na wenyene ayoboka uyo mugambwe. Nayo abashikiranganje 15 bose bagize leta y'u Burundi bakaba barahiye kuri uyu munsi wa kabiri. Tukivuga ibijanye na politike nyene, iyo leta nshasha ntiyisunze ivyifuzo by'abanyagihugu, ahubwo hakoreshejwe igikenye cy'umugambwe uri ku butegetsi. Byashikirijwe n'urongoye umugambwe CNL. Agatongwasa awurongoye amenyesha kandi ko abunguka arakagwi gato k'abantu. Ivyo nijyakumira twamye tugirirwa, kandi niyo ngendo buryo muganga CNDD FDD wamanye ushaka kwigungira ko ibintu byose. Ubu rero baravyerekanye gose yuko naho nyine n'umugambwe wose kuko abavyungukiramo n'akagwe gatoyi k'abantu, harabwa rero inyungu z'abantu naka ntiharabwa inyungu z'abarundi bose. Twebwe rero nka CNL n'ibisanzwe ko badukumira twamenyereye, twari tunabyiteze ko n'amajwi bazi yuko bavuze ngo batsinze, mugabo ugiye kuraba ibyo bemeje, ibyo bwirizwa, ibyo sentare yijejwe ubwirizwa shingiro yemeje, urabona ko ari ibintu nyene by'agasuzuguro, nyene gusuzugura abarundi cyo bashinze bwa bagashiraho gushaka kwa kagwe k'abantu kanaka. Byonyene n'ibyo tubona kukumira rero nibisanzwe, kuko iyo baza kuba badushira mu gaciro bari kwiyumvira mbega bari abantu bose baduhaye amajwi nta gaciro bafise muri kino gihugu. Kuja mu nama nshingamateka n'ibisanzwe, mugabo burya ubw'igihugu ntiburi mu nama nshingamateka honyene. Urugira ngo n'abantu bashasha baje ntitubazi, imyaka 15 batwara igihugu ntitwabonye ivyo bashoboye gukora nuko babikora. Akamo twabatera no kubibutsa yuko umurundi uwo ari we wese afite agaciro, kandi ko umurundi uwo ari we wese anyotewe kwidegemvya no gutera, ashaka no gutera imbere. Hanyuma bagerageze gukorera Uburundi, ntibakorera umugambwe wabo canke bakorera inyungu ziwabo, kumbure ibintu byogenda biraba byiza. Amajwi y'umukuru w'umugambwe CNL tuyakesha iradiyo Ijwi ry'Abanyamerika VOA. Abanyagihugu nabo bo mu mice itandukanye y'igihugu bavuga ko atakinini bizeye kuri iyo leta, mu gihe hari abayirimwo basanzwe bazwi ko amabatandukanye. Abo banyagihugu bavuga kandi ko batazi uko igihugu kigiye gutwagwa, kuko bo babona ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka.
ujye kumviriza ibyo umukuru w'igihugu yari yavuze avuga ati ngomba gushinga leta mvyeyi, hanyuma iyo leta mvyeyi ukaca uyibonamwo ba Bunyoni ababanda kugarika. Twebwe twarimvira tuti twobusangamwo abafurudi bari abantu ba kera bamize akabuye k'abagabo, twatuzi ko tuzosangamwo abasendi DFDD, tukibaza ati twari kuca dusangamo rero SNL bo bitwa ngo baronse ikibanza ca kabiri. Ariko urabona ko biteye isoni n'akamaramazi uko kuntu yateguwe. Mu Burundi haracariho ibibazo, haracariho ikintu twokwita agasuzuguro kabi gashobora gutuma n'abantu basubira kwivira gufata inzira mbi, inzira zibije zidusubiza inyuma. Icyo mbona coco mu Burundi abategetsi baho ntibashobora kubona yuko umuntu yakoze amakosa. Co nabonye nuko ivyo bakoze byarashimiye cyane, kuko biraboneka ko mu kubaha bijya biti umwe akaba umushikiranganji wa mbere, uwundi akaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano. Biraboneka ko ari ukubashimira, kuko ivyo ni ibiti bikomeye cyane muri leta. Turagowe aho bukera aho binjirira mu mirimo. Nta cizere na kimwe dufitiye iyi leta. Uriko uraraba nkandakugarika agaca agaruka atwara ubushikiranganji butatu bwose bamwomoreye begeranije bakawushira hamwe. Minisitiri wa mbere ari Bunyoni, ntubona ko biteye ubwoba? Ntubona ko ari ya leta y'igisirikare yagarutse? Mu minsi idaze zoza twumva na babura amatari ari abasirikare canke ari abakomisere. Naho turiko turaca, naho turiko turaba ivyo tubona ko ibintu bigiye gusubira ahubwo gukomera. Umaze kumva nk'umuntu bavuga nk'abanda kugarika ba Bunyoni, gacomba rero nibo bagiye gutwara ino leta. Naho ubwoba by'ukuri, kuko ndawumva yuko ari abantu hariho n'imitahe mpuzamakungu ibarondera. Urumva nico gituma abantu bati mbega none kino gihugu cacu kigiye kubicande, bizogenda gute? Kuva ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro uyu mwaka abakozi ba leta bakukurutse bagiye kuvugwa ataco barishe. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi kuri uyu munsi, mu gihe Uburundi buca buhimbaza imyaka 58 bumaze buronse intahe yo kwikukira. Muri iryo jambo nyene umukuru w'igihugu yanashikirije bitari bike bigiye guhinduka mu bisata bitandukanye. Reka tubibaze Innocent Valentin singira nkabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyeshije ko Uburundi bugiye kugwanya bwivuye inyuma ikiza ca COVID-19 kandi ko bazokirandurana n'imizi. Ivyo yabivuze mu gihe buca twibuka imyaka 58 Uburundi bwikukiye. Duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe isi yose ivikagera yugarijwe n'ikiza karanda corona. Ico naco mukamuzi ko kibuza abantu kwishira bakizana. Ibuye riserutse ntigica isuka, kandi mugabo atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye. Guhera uyu munsi nyene twahagurukiye ico kiza gushikaho tukirandurana n'imizi burundu. Tuvire hasi rimwe mu kugwanya ikiza corona kitubuza kwishira no kwizana. Dushigikire ingingo zafashwe na leta mu ntumbero yo kugwanya ico kiza, na cane isekeza twazitaziriye ndakira sinandura kandi sinanduza. Yanashimangiye ko mu gisata c'amagara y'abantu ko abakozi ba leta bakukurutse ko bagiye kuvugwa ataco barishe, kuko ibice 20% bahora bariha leta igiye kubibarihira. Kuva ku igenekerezo rya mbere mu Kakaro naho leta izorihira abakozi bayo bakukurutse vya bice 20% bahora bariha mu kwivuza. Hazofatwa n'izindi ngingo mu minsi iri imbere, maze uwukukurutse ashobore kubaho nk'uko yarabayeho akiri ku kazi. Umukuru w'igihugu yasavye abarundi bahungiye hanze y'igihugu ko botahuka, kuko Burundi nabo nyene bubakeneye. Umurundi wese yumve ko Uburundi ari cari ca twese. Turasavye impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu cabibarutse. Mu Burundi nta nyagufa nta nyagukira, Uburundi buradukeneye twese. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, ni mutahe iwanyu mukiri abarundi b'ubuntu, kuko inkoko irara mw'ishamba bugaca yacitse inkware. Mu gisata c'akazi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko leta yatanguje umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Acavuga ko yizeye ko mu misiza akarusho ko ku mwaka kazoboneka, kuko kari kahagaritswe niwo mugambi nyene avuga ko ugeze heza. Arakoze Innocent Valentin singira nkabo.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ngo yarashimye ingene Evariste Ndayishimiye yiyemeje kubandanya ibiganiro hamwe nuko impunzi zitahuka. Ivyo byashikirijwe n'ibiro by'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aho bimenyesha ko Antonio Guterres yavuganye na Evariste Ndayishimiye kuri telefone kuri uyu wa mbere. Muri ico kiganiro Karegwa Ndenza ko amenyesha kandi ko Antonio Guterres yasavye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibisata vya ONU. Hagati aho leta ya Tanzania iriko ibwira abarundi gusubira iwabo yishimikije ko mu Burundi hari inzego na leta nshasha. Abarundi rero bahungiye muri ico gihugu barasaba leta y'ico gihugu kutihutira kubacura. Kubgabo kubacura muri kino gihe koba ari kubasuka kuri songoye. Icihutirwa rero kuri bo nuko iyo leta nyene yofasha gutunganya ibiganiro bihuza abatavuga rumwe na leta y'u Burundi kugira ashobore gutogwa umuti urama. Vicky Chris ninteretse niwe yaduteguriye ino nkuru. Bangana ibihumbi 64 n'amajana 620 abarundi basavye ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania nabahunze ingorane zaturutse ku kiringo cya gatatu c'umuhisi president Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bavuganye n'uruganda rwa RPA bavuga ko kubgabo hataragera gutaha. Ariko nagira ndabasaba mutubarize yuko leta ya Tanzania mbega ico twahunze tahavuye n'ikihe n'umugambi woba wahindutse izambonera kure boba bafashe zakoze ibi byasubiye n'ubuziguma zitoteza abantu. Ikindi naco nuko abapfunzwe boba bapfunguwe biranatutangaje cyane zana dutwengeje umuntu ariko araduhimiriza gushogwa ku isongoye gutaha ku isongoye. Basaba leta ya Tanzania gutenyenya bati ntiharagera gutaha guhageze nta uzokwirirwa arababwiriza. Turasavye kweri nka leta ya Tanzania turasubiye kuyisaba kugira kandi batureke tube turahumura hanyuma niharamuka hageze tuzotaha kweri baduhumuza ahubwo baturemeje. Kugira bikunde izo mpunzi ziri mu gihugu ca Tanzania ngo zibona ko hakenewe ibiganiro. Ikindi zivuga ngo ntihotaha bari muri Tanzania gusa ahubwo ngo impunzi yose y'umurundi aho iri hose ikwiriye gutaha. Ikindi tworangiza dusaba nuko botegura ibiganiro bya hose by'ibihugu byose n'amakungu n'akarere ko muri ibi bihugu bategura ibiganiro kugira ngo bashobore kuyaga n'iyi leta nshasha nka UN nayo izi yegeranye mu guhungura ntihungura igihugu kimwe gusa ihungure mu bihugu byose byakiriye impunzi. Gushika kwa 31 Rusama impunzi z'abarundi zose zingana n'ibihumbi 333 n'amajana 511 nkuko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ryita y'impunzi ku isi HCR cyo kwa 31 Rusama nyene. Mwebwe ngaha muri mu kambi muri bande tubwire tubamenye. Ayo niyo majambo yakoreshejwe n'intumwa ya leta ya Tanzania mu rugendo yakoze mu kambi y'impunzi z'abarundi imutenderi kuri uyu wa kabiri. Ismail Rubanza ajejwe igisata c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania yabagirije ko basanzwe ari abanyamigambwe kanatsinda ngo barazi neza ko no gutora bagiye mu Burundi gutora. Kuri ubwo rero bakabasaba gutaha. Iyi nkuru tuzoyigarukako mw'idonido mu makuru yacu yejo. Tubandanirize mu gisata c'imigenderanire n'ibindi bihugu. U Rwanda rwasavye leta y'u Burundi kwisigura inyuma y'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho giheruka kubera mu ntara y'ubumanuko bw'ico gihugu. Leta y'u Rwanda isaba kandi ko abagize uwo mugwi baje bava mu Burundi umunsi w'igitero bokubitwa intahe mu gahanga. Emile Nibasumba. U Rwanda rwipfuza ko abaruteye ku munsi wa gatandatu bafatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane canke bakarungikwa mu Rwanda bagahanirwa ivyo bakoze. Ikinyamakuru KT Press cavyanditse kuri uwa mbere kivuga ko biri mu ikete mushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda yarungikiye mugenzi we w'u Burundi ku wa gatandatu umunsi w'igitero. Ico gitero nta wigeze acemanga ariko igisirikare cy'u Rwanda camenyesheje ko abate baje bava mu Burundi imbere yo gutera muri segiteri Ruheru mu ntara ya Nyaruguru. Kubw'ico gisirikare uwo mugwi warugizwe n'abantu bangana nk'ijana waciye uhunga usubira mu Burundi mu ntara ya Cibitoke. Ibiziga vya bane muri bo bisigara ku butaka bw'u Rwanda. Muri izo ndwano batatu mu bateye barafashwe ibigwanisho ibikoresho vya gisirikare hamwe n'imfungurwa ziri ku kidodo c'igisirikare cy'u Burundi
kirafatwa nk'uko igisirikare cy'u Rwanda kibimenyesha. Inyuma y'ico gitero igisirikare cy'u Burundi nticyahakanye canke ngo cemeze kwabo bateye bavuye mu Burundi bongera basubirayo. Mu itangazo ryaco igisirikare cy'u Burundi cyahamagariye gusa abasirikare baco gucungera imbibe neza kuko Burundi ngo budashobora kubikirimbiro ry'imigwi ihungabanya umutekano mu bihugu bibanyi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu makuru avuga mu gisata cy'ubutungane amadosiye y'ivyaha vya politike ntiyihutirwa gukorwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ivyo biri mu cegeranyo cy'ukwezi kwa gatandatu kirimwo amatohoza yakozwe n'ishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu ACAT mu mabohero ya Bururi, Gitega, Muramvya, Bujumbura Meri na Rumonge. Kubwa Jean-Claude Ntiburumunsi atwara igisata cy'amategeko muri ACAT uko guteba kuva ku mutima mubi ushigwa mu gukora mwene ayo madosiye. ACAT Burundi yerekanye cyane ukuntu amadosiye y'abanyororo bakurikiranwa ku byaha bya politike zidatera imbere. Ibyo navyo bikaba bihonyanga abwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yayo ya 38. Naho ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi rero rivuga yuko umuntu wese afite urubanza rutegerezwa kuburanishwa mu gihe cumvikana. Amadosiye y'abanyororo cyane abanyororo bakurikiranwa ku byaha bya politike akogwa ubona ko batashaka kuyaha umwanya wo gukorwa kugira ngo ave mu nzira, kandi ivyo ukabona ko batabikora mu kwihenda mugabo bafise birimo akantu k'agatima kabi. Ivyo biragaragara cyane mu matohoza kati yakoze muri uku kwezi kwa gatandatu, aho yabonye yuko amabohero menshi yuzuyemwo abanyororo bahejeje ivyaha, bahejeje iminyororo yabo, abandi beze, abandi nabo bari mu burajyo mbere basa n'abaronse ikigongo c'umukuru w'igihugu ariko bakaguma bapfunzwe. ACAT Burundi kandi yarabonye ko muri ayo mabohero atandukanye harimwo abanyororo bamaze kurenza imyaka 3 canke irenga babandanya bapfunzwe by'agateganyo batarigera babonana n'umucamanza kugira ngo bacire urubanza. Hakaba n'abandi bamaze imyaka irenga 3 bunguruje imanza zabo ariko umucamanza w'iyungururizo atarigera yumviriza na rimwe. Jean-Claude Ntiburumunsi asigura ko aho bifira kugira amadosiye ntakogwe neza biva ku kuntu ibijanye no kunguruza imanza bidakurikiza amategeko. N'ubu nyene Jean-Claude Ntiburumunsi igituma tuvuga ko harimo umutima mubi nuko mu manza ziba zaciwe na sentare za mbere cyane kuri abo babunguruje ziba zaciwe muri bimwe bavuga ko ari uguca imanza ikibiriraho. Ibyo navyo bikaba bitekanijwe n'ivyo n'igitabo c'amategeko kigenga ku matohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha. Mugabo nyene ico gitabo kikaba kivuga yuko mu gihe urubanza rwaburanishijwe ikibiriraho, iyo uhagize uwunguruza sentare y'iyungururizo nayo ifise imisi 15 kugira ngo ibe yaciye urwo rubanza kuvaho hari uwayituye. Ariko ibyo tubona nuko muri ico gihe kuvyerekeye amadosiye y'abanyororo tuvuga bapfunzwe kuvyerekeranye n'amanza zifitanye isano na politike, nuko ibyo by'ikibiriraho biba ku mucamanza wa muri sentare ya mbere gusa, naho nyene tukabona ko umenga nakantu ko kubagirira nabi kuko baba bashaka kubabuza yuko urubanza rufata intumbero nziza, aho ukurikiranwa n'icaha aronka umwunganira mu by'amategeko, eka mbere agashobora no kurondera baza kumukura ku ibyaha bidatwa byabona. Ivyo rero baca babigira gihuti kugira ngo ntaronke uwo mwanya wo gukora ivyo byose, urubanza rumaze kunguruzwa rugaca ruhera muri sentare y'iyungururizo. Ikindi kicerekana aho gatima kabi nuko bene izo manza ziheze mbere y'umucamanza wa mbere hageze ko abunguruza uca usanga abakurikiranwa ku caha kimwe batanguye kubatandukanya mu mabohero tandukanye mu gihugu. Ivyo bigatuma kubera baba bakurikiranwa ku idosi imwe bigoye yuko abo bantu bazosubira guhura kugira baje imbere y'umucamanza w'iyungururizo. Ivyo twobivuga cyane nko kuri akarorero ku idosi y'abasoda bakurikiranwa muri rwa rubanza rwavuye ku gutegwa ry'amakambi y'igenegerezo ya 12 z'ukwezi kwa 12 2015, mu gihe bari bafashwe babaciriye urubanza rw'ikibiriraho, hanyuma bunguruje urubanza baca bashira mu bahohera atandukanye. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 8 n'iminsi 10 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza.
sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutoza amakuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri komine Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifatikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru Iwacu bakorera kikaba gitekanya kunguruza urubanza muri sentare ntahinyuzwa. Mu gisata c'agateka kazina muntu abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi bari bakwiye kuva mu mutego batezwe n'ubutegetsi bagakora igikorwa cabajanye cyo kurondera ubumenyi. Ivyo bishikirizwa na Arsene Arakaza yahoze aserukira abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Ni nyuma yuko bamwe mu banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bo mu kigo ca Mutanga bari mu mugambwe uri ku butegetsi bihaye igikorwa cyo gucungera umutekano ndetse bakanakubagura bagenzi babo. Uwo yahoze aserukira abandi banyeshure yasavye urongoye kaminuza y'u Burundi guhana abanyeshure baba bariko bahohotera abandi. Kurikira Arsene Arakaza yahoze aserukira abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Ubwa mbere hoho nakamaramaza aho kaminuza y'u Burundi twese tuzi ko ari kaminuza yitwa Rumuri kubera ko ari isoko ry'ubumenyi kandi akaba ari kaminuza yategerezwa kuvamwo abarongozi b'igihugu bubona kazoza. Ariko no munsi imbonakure zikaba zayigize ikirimbiro ryayo bashikiwe n'ubutegetsi n'inzego z'umutekano, aho biboneka neza yuko ino munsi imbonakure zitagomba kwiga ahubwo zifise intumbero yo gutoteza, yo kwica, yo gutera ubwoba abandi banyeshuri bo bafise intumbero yo kwiga muri kaminuza. Aho ico twokwibutsa nuko muri kaminuza y'u Burundi hasanzwe hariho isata c'umutekano kandi atakindi kintu bajejwe atari ugukingira umutekano wa kaminuza. Hariho igipolisi kitahava camaho. Rero ko uno munsi imbonakure bazireka bikizure niyangende y'ubutegetsi musanzwe muzi yuko imbonakure bazigize byose zisubira inzego z'umutekano, zisubira ubutungane. Igishasha ubu nuko babizaye muri kaminuza kandi bakabikoresha abantu bitwa ko baciye ubwenge batezwe kubona ikibi n'iciza bakamenya n'inyungu zabo muri rusangi aho zihagaze. Nk'umwe waserukiye abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nuko mbona imbonakure ziriko zirahenda. Uno munsi ubutegetsi buriko busambura kaminuza. Iyo kaminuza bariko barasambura bagomba yuko ija mu nwa bikorero twabo ugasanga umwana wa Nyarucaye ntazosubira ko ingene yiga kandi izo mbonakure nazo nye zirabizi yuko ziri muri uwo mugwi w'abana b'abakene. Rero nduje no saba kaminuza ubwa mbere ho no saba urongora kaminuza y'u Burundi yuko ivyo bintu iyo bihagarika niyaba ari umurezi ahubwo agafatira ingingo abo bamaze gutoteza abanyeshuri bagenzi babo. Imbonakure nazo nuko bava muri uwo mutego batezwa kuva muri iyo mitego batezwe n'ubutegetsi bakamenya yuko ubutegetsi n'ukuri nta kazoza bariko barabaronderera. Humura Burundi. Dusozere kino gice ca mbere c'ikiganiro Humura Burundi cahariwe amakuru n'iyi nkuru yo mu gisata c'imibano. Mu mwaka w'ibihumbi 2050 Uburundi buzaba bufise abantu bari hagati y'imiliyoni 18 na 22 bitewe n'umurindi igwirirana ry'abantu riri ku uyu munsi. Vyashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu kuri uyu wa kabiri mu ruganda rwo gushira ahabona aho igwirirana ry'abantu mu Burundi rizoba rigeze. Kurikira Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu. Uno munsi twatororokanije runo ruganda rwo gushira ahabona uko abene gihugu tuzoba tungana novuga nti muri rusangi buri mwaka mu Burundi abantu biyongera kugera ku gitigiri kingana ibihumbi 300 no kuvuga ari gushika ku bitigiri bibiri hafi n'ibice 5 kwijana byiyongera ko buri mwaka. Twibona yuko mu mwaka w'ibihumbi 2050 abarundi tuzoba turi hagati y'imiliyoni 18 n'imiliyoni 22 kuko mwabonye abereka ati hamwe ibi nibi vyokoga ukunuku ibi gakoga ukunuku vyogenda niho twoshika kuri ivyo bitigiri. Mu kuvuga mu buhinga twakoresheje buri imice 3 hariho hamwe bavuga ati hamwe umurindi wo kuvyara woguma uku
bimeze ubu tuzoba tungana gute hamwe twogabanura gatoyi tuzoba tugeze he hamwe twogabanura cyane tuzoba tugeze he nivyo rero nico gituma nababwiye nti ivyo biharuro byerekana yuko tuzoba turi hagati y'izo miliyoni mpejeje kuvuga. Kubwa Nicolas Ndayishimiye mu gihe ata politiki ishizweho ngo hakurikiranirirwe hafi iryo gwirirana bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Vuga yuko uko haruguru ndetse ubundi n'umuntu mushasha avutse n'umuntu aba yiyongeyeko nukuvuga rero rijagwirirana ry'abantu mwabonye bijya bihumbi amajana 3 ku mwaka tubironka dufashe abavutse tugakuramwo nabitavye Imana nukuvuga yuko abavutse baba barengera bijya bihumbi amajana 3 hari ingwirikizi kwigwirirana ry'abantu no kwiterambere kubera mwiterambere ni ibintu byinshi umuntu araba hari amashuri hari amagara meza hari gufungura y'abantu ari benshi none ntimumva yuko nk'amashuri kugira abana bashobore kuja ku ishuri utegerezwa guca wubaka amashuri menshi ubu ufatiye nk'ubu mu gihugu cyacu bavuga yuko abana bavugwa ku buntu nukuvuga yuko hariho amahera menshi yogiye mu bindi bisata acategerezwa kubanza kuja muri ico gisata cyo kwitaho amagara y'abantu amagara y'abana cyane cyane n'amagara y'abavyeyi rero igwirirana ry'abantu hamwe baravuga ati rirafasha mu iterambere mugabo rifasha mu iterambere igihe habayeho ivyo guhagarika imbyaro babana bari bakiri batoyi bagakura bamaze gukura bakatangura rero gukora ugiye kuraba muri rusange tugasanga wewe ufashe mu mugongo abantu 2 3 4 umva yuko haba harimo ingorane Nico rero kugira ngo dushike kuri iryo terambere rimeze neza nuko abo bantu umuntu yitwa ko akora agenda afata mu mugongo bogabanu kugira ngo igwirirana ry'abantu ntiritugirira ingaruka mbi nuko ubanza tukiga tugashiraho ico twita politike ijanye n'igwirirana ry'abantu. Mu kigabane turiho cyo kuri 30 ruheshi iradio RPA ibashikana mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda aho tuganira n'umurundi yahunze afasha abandi barundi bahunze mu bijanye n'uburimyi igikorwa avuga ko kimufasha mu bitari bike naho atagiye kinini aramara agitanguye ikigabane turiho cyo kuri wa kabiri mu gishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Turiho ni ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho ikigabane kituyagira ubuzima bw'abarundi bahunze igihugu cabo c'amavukiro mu kigabane turiho cyo kuri wa 30 ruhenshi umwaka wa 2020 tuyaga n'umurundi yahungiye mu ikambi y'Imahama ni mu gihugu c'u Rwanda mu karere ka Kirehe ugwaruka rutari ruke gwahungiye muri iyo kambi benshi bahunze bari basanzwe ari abanyeshure bamwe muri bo baje baciriye amashuri hagati bamaze gushika mu gihugu kibahaye indaro harabagize amahigwe babifashijwemwo n'ikigo Maison Shalom barasubira babandanya ivyigwa kuri uyu wa kabiri tuyaga n'umwe mu bagize ayo mahigwe akaba ahejeje kaminuza aho yize ibijanye n'uburimyi n'ubworozi muri kino gihe ariko akorera mwishira hamwe ryo kwiteza imbere cooperative abanyamwete iryo shira hamwe ryashinzwe n'ikigo Maison Shalom gifasha abarundi bahungiye Imahama mu gihugu c'u Rwanda bifadikanije n'abanyarwanda baba mu micungararo y'iyo kambi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'abarundi n'abanyarwanda Ingenieur Niyonkuru Albert niwe yemeye kuganira na RPA muri kino kigabane Mbega Albert yashitse mu gihugu c'u Rwanda kimuhaye indaro ryari yoba yaje ari ingenieur mu myaka yaba 5 amaze mu gihugu c'u Rwanda amaze kuhungukira iki nakaye kamo atera abandi barundi abasigaye mu gihugu eka n'abahunze bari mu bihugu bitandukanye bibahaye indaro inyishu kuri utwo tubazo twose ni muri kino kiganiro Marie Ange Irakoze nije duteramanye ndabahaye ikaze uwo munyagihugu yahora buna hari toborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisake mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo
Turi neza na neza mu ikambi y'Imahama mu kibanza abarundi n'abanyarwanda bariko bakoreramwo ibikorwa byo kwiteza imbere mu kurimira hamwe. Albert Niyonkuru ni umusore w'imyaka 36 aratubwira igihe yashikiye mu gihugu c'u Rwanda kimuhaye indaro n'ingene yatanguye kwiyungunganya akihashika. Navuye mu Burundi mu 2015 bitewe n'ibihe byari byugarije igihugu cyacu c'u Burundi bijanye n'ikingo cya gatatu cy'igihugu Petero Nkurunziza nyakwigendera. Nagiriwe amahirwe kuko nari nahonze mva muri kaminuza y'u Burundi aho nari umwe mu bahagarariye abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu. Maze kugira mu buhungiro niho nagiriwe amahirwe maze gushika hanze y'igihugu nariyumviriye nararondeye akazi umva heze na kaminuza mbona kukaronka ntibyoroshe. Ubwo nahisemo nari nafashe gucuruza amakara n'inka kandi ibyo byarantunze aho mu mezi 3 nari ndabikoze natanguje umutahe w'ibihumbi bishika 30 by'amarundi mugabo mu mezi 3 nari ndabikoze nari maze kugera mu bihumbi bishika amajana 3 by'amarundi. Kuvuga hariho abo twabona bakabisuzugura kubona umuntu yari muri kaminuza y'igihugu yarahagarariye abandi mugabo ariko akora ibintu nk'ibyo ari abarigaya mugabo mu nyuma nabo nyene nagenda bereka yuko byanka byakunda ntegezwa kubikora. Nkuko avyivugira yahunze adafise uburyo bwo kuvuga ngo ashobore kubandanya ivyigwa vyiwe ariko yahavuye agira amahirwe yo gushobora kubandanya ivyigwa abifashijwemwo n'ikigo Maison Shalom. Kubisanzwe jewe nta buryo nari mfite bwo kwiga kuko nabagiye yuko nahonze nari nsanzwe ndi muri kaminuza y'igihugu umva igikorwa nari mfise bimpa amahera mugabo gusa narageze aho numva ikigo Maison Shalom kigomba kwigisha abana bahunze hama nanje ncagirwa amahirwe yo kuja muri abo niyo byaje biteba byateze cyane nagiwe amahirwe yo gushobora kubandanya amashuri hama narangiza amashuri ya kaminuza nyene mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi maze guheza kwiga nkuko bisanzwe bimeze mu ntararonka aho bariko barondera abakozi umuntu akagerageza kudepozaho mugabo nashoboye kugirwa ayo mahirwe hama mu nyuma niho ikigo Maison Shalom cyari gifise gahunda yo kuza ibintu by'uburimyi gufasha abandi barundi nyene bahunze ibafasha mu by'uburimyi mu kwiteza imbere hama nanje nk'umwe mu bari barigishijwe n'ikigo Maison Shalom cha murabo nk'umuntu yari yize cy'ubuhinzi camba umwe mu bagronome bakurikirana abo bantu kuvuga hose hamwe abagronome 6 bawa ubutriko turakurikirana igikorwa nyene twigisha abarundi batandukanye bahunze ingene bo kwibesha aho tubereka yuko inyuma yo guta igihugu ubuzima burabandanya umuntu ashobora kwiyungunganya ukundi akabandanya abaho kandi atakinini tumutwaye ko ubwa mbere ndashimira cyane uvuye ku mutima ikigo Maison Shalom cyiyumviriye muri rusange ku barundi bari bihebuye niko novuga ama kikomeza Shalom kikatusiza umwizero nkanashimira no mu kibanza cy'abanyarwanda kuko nababwiye yuko mu bikorwa dukora twikorana n'abanyarwanda nabo nyene kuri ubwo bwitange yagize na cyane cyane jewe by'umwihariko kuba ikigo Maison Shalom cara nyigishije hamwe n'abandi kuko shigishije abantu batari bake nkashimira no mu kibanza cabo nabo nyene kuri ubwo bwitange bagize aho umuntu atakuzi atazi yumva akwigisha akakwigisha kaminuza yo hanze n'ingene n'ibitenge turabikengurukira ikigo Maison Shalom bisaba yuko yobandanya uwo mutima gafasha n'abandi batari twebwe. Babifashijwemwo n'ikigo Maison Shalom barashoboye kuronka imbuto ico kigo nyene nico kibafasha kugira bashobore kuronka isoko ryo gushoreramwo ivyo bimbuye. Maison Shalom yatubereye umuvyeyi dufasha muri byinshi no kuko Maison Shalom yaravuganye n'ikigo rapujejwe nyene yo gutubura imbuto kiba bibonetse iradufasha kurondera isoko mugabo na twebwe tukagerageza kurondera isoko kuvuga ntaze nk'akaroro nk'izo soya Maison Shalom yaramaze kuturonkera abazosha bazigura ikigo nyene caduhaye imbuto ico gitegekanya kuzigura Maison Shalom rero urumva kiba yari yafashije muri ico gikorwa cyo kurondera bashobora kugura kandi n'ubu yakora irarondera abo akiriya natwe tukarondera dukorera hamwe byadufasha mu bishoboye. Igikorwa c'uburimyi cyatanguye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka haragutse bahakorera uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye. Ingenieur Albert avuga ko mu gisata jejwe c'ubuhinga mu burimyi ashima umwimbu baronse aravye igihe bakoresheje n'imbuto bateye.
ibikorwa by'ubuhinzi niho twari tugitangura twatangiye mu kwa kabiri k'uyu mwaka nyine wa 2020 twari twarimye ibihingwa by'isoya n'ibitunguru soya twarabyimbuye ibitunguru navyo nibaza yuko mu minsi iri imbere twimbura navyo neza tukaba turiko turarima igihanze kimwe caho nyene Mezosharumu yakodesheje kugira turabe ko twogiteramwo aseke aho hari ibitunguru tugategekanya yuko n'ivyahava umuntu azoca araba akahatera n'imboga zishobora gufasha mu bijanye n'imirire n'ahani uri hegitari 3 usanze hariho ukuntu bitandukanye kuvuga yuko tubwe turi muri iyo koperative twebwe ni akadrema yabo bari muri iyo koperative nayo ikaba yitwa abanyamwete baca bitabira ati mu bikorwa kugira umuntu arabe ko hari aho yova n'aho yogera ariko ndaraba umwimbu twakuyemo araba n'igihe ibikorwa byakozemo nko kubera ikiza ca corona caciye gishika usanze umuntu arashima umwimbu wabonetse tukizera yuko kumbure mu nyuma bizogenda neza gusumba kuko hagira Imana izodufasha iza ca corona kikaba caheza mugabo muri rusangi umwimbu twaronse ivyo tumaze kwimbura turawushima cane soja twagirimye ku hegitari n'igice ibiro twari twakoresheje aho biri hagati 50 na 90 gutyo umwimbu nawo twahakuye ni toni iyo twimbuye nk'akaroro isoya wumva duca twigurisha umuntu hama agakuramo uduhera akiyungunganya no mu bindi bikorwa bikurikira abo dukorana abo bagize iyo koperative tubahimiriza icambere coco etworima kugira ngo wihaze uwo mwanya ibibonetse hari aho twarimye irengarenga aho twarimye ibitunguru hari aho hari aubergine no kuvuga nk'irengarenga ibibonetse barimbura hama bakagabura umwe wese akaja guteka mugabo ibindi navyo barimbura hama bakagurisha bikaguma muri koperative kugira bibandanye ni muri wa mugambi wo kubandanya isununura mu mibereho bagakora ko tukera kikenura hama utundi biyikwa mu ntumbero yo kubandanya haba kubandanya n'ibindi bikorwa Albert avuga ko muri ako kazi kiwe ariko arakora muri kino gihe kuba ariko arashira mu ngiro ubumenyi yaronse kunga ubucuti n'abanyarwanda no gufashanya n'abarundi bene wabo ni bimwe mu burusho yaharonkeye muri kino gihe igikorwa c'ubuagronome ndiko ndakora nk'umuntu yari yakwize abikunze icambere ndiko ndahungukira ubumenyi batari buke kuko nakaryo Mezosharumu yafashije ko gushira mu bikorwa imenye naronse kw'ishuri ico ni icambere gikomeye cane hariho n'abandi bigeze no gufasha kutwigisha ibintu bijanye no gukora umwavu w'ikirundi abafiste nyene nabo nyene twari twabazaniwe na Mezosharumu tukaba tunayishimira nabo nyene baratwigishije ibitari bike kugira kabiri nuko ndiko ndakorana n'abarundi bene wacu dusa nuko dufite ibibazo bimwe turashize hamwe turi hamwe turiko tubandanya tungunganya hejuru y'ivyo kandi turakorana n'abanyarwanda ubu hejuru y'ivyo bikorwa dukorana hariho n'ubushuti bukomeye cyane twamaze kunga n'abanyarwanda ni ijwi ryanje ryatwese ni ijwi ry'abanyagihugu Nubu ikiganiro turiko tuyaga n'umurundi w'impunzi yahungiye mu ikambi Mahama ni mu gihugu c'u Rwanda umutumire wacu afasha mu bijanye n'uburimyi mu ikambi y'impunzi Albert yagize amahirwe yo kwiga nkuko babisabwe n'uwo bibafashije ngo bagere aho bageze abize bose ngo bafitiye ideni ry'urukundo umuvyeyi Marguerite Barankitse Albert ati saho gusa hariho ahandi nshaka gushika umuvyeyi Magi yatwigishije yaratubwiye ati niko ndabigisha mugabo hariho ideni mufitiye ideni mufitiye sirya amafaranga ideni mufitiye iry'urukundo rero nanje maze kwigishwa na Mezosharumu kandi nkanabiziza yangiriye cambere byafashije nuko naje gushika ubu ndiko ndafasha abandi ndafasha bene wacu mu byo bariko barakora naje urumva byanyongerereje kugira umutima w'urukundo kuko byambereye igitangaza aho umuntu ashobora kukwigisha miliyoni zinga hatakuzi akagufasha kujya kubaho naco gituma iyo ndiko ndafasha nanje ababene wacu mugabo mba numva ndabyishimiye cyane kuko mvuga ati nanje ni wa mutima w'urukundo umuvyeyi wacu Magi Barankitse yaturaze muri kazoza nanje ndategekanya
cyane cyane nk'umuntu nize iby'ubuhinzi nashingirwa amahirwe yo gushira mu byizo nize uburundi ategekanya na jewe ndafite yomba niyumvira nyene bijanye n'ubuhinzi hariho na projet nateguye iko ndasaba ubufasha bijanye nyene n'ubworozi kugira ndabe ko nokomeza niyungunganya nize ibintu by'uburimyi n'ubworozi no kuvuga birajaniranye ahubwo ngize kimwe sinkora ikindi tuvuga yuko yoba imbere nka esheke kuko muri bwa bworozi buzompa rya fumbire nzokoresha hariya mu byo kurima no kuvuga byose yuzuza ndikoze. Nyirahakizimana Francine umwe mu banyarwandakazi ari muri iyo koperative arashima uwo mugambi wo kwiteza imbere n'umubano uri hagati yabo n'abarundi bahungiye mu kambi ya Mahama. Ndashimira leta y'u Rwanda yemereye Maison Shalom gukorera mu Rwanda. Ndashimira Maison Shalom yaduhuje n'abavandimwe b'abarundi mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ndashimira Maison Shalom ko yadushakiye umurima duhuriramo abanyarwanda n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama tukaba turi mu bikorwa byo guhinga twiteza imbere tukaba twejeje toni ya soya tukaba tugiye no gusarura ibitunguru tubanye neza n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama kuko twahuriye muri ibi bikorwa byo kuzamurana kwiteza imbere tukaba twaramenyanye duhurira kuri iyi mirimo yacu dukora yo mu buryo bwo kugira ngo tuzamurane twese kandi twungurana ibitekerezo icyo umwe atumva n'undi akaba akizi akakimubwira no guhahirana nk'iyo nejeje nk'ibijumba mbishorayo bakampa amafaranga nanjye akagira icyo yamfasha mu buryo bwo kwizamura. Abagabo n'abategarugori twese turimo muri iyi koperative. Mu ruhande rw'abanyarwanda batoye bakurikije icyiciro cya mbere nta murundi nta munyarwanda twese turi umwe. Guhinga duhinga twambaye ubupfukamunwa hagati y'umuntu n'undi harimo metero. Muri kino gihe ku isi yose havuga ikiza ca coronavirus abo barundi bahurikiye hamwe mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bavuga ko nabo ico kiza cabakoze ko ariyo ntambamye nyamukuru bafise muri kino gihe. Intambamye ya mbere no uvuga muri ibi bikorwa ibijanye na corona kubera corona nabivanye n'amategeko batubwira tugendera ko bica bituma ibikorwa umuntu atabirangura neza nk'uko yabyifuza. Yego. Mugabo buke umuntu arabigerageza akabandanya agakora ntambamye ya kabiri rimwe na rimwe ihora byoroshe kuko ahantu dukorera aha abaturage baba umuntu ntaba yisanzuye mu bikorwa aba ariko arakora hari n'igihe biba byakaze ugasanga no gushika ku murima byoroshe tuma ashika hakorera amasaha agiye urumva n'ibikorwa bica bikoreka neza. Mu gusozera kino kigabane umutumire wacu ahamagarira urundi gwaruka kwitaho ibikorwa by'iterambere akanabahimiriza kudakengera akazi uko koba kameze kose. Ikindi ngo itunga rya mbere nukugira intumbero mu buzima utazerinze. Akamonotera haba abo turi mu bigero bimwe haba abanduta canke abo nduta icambere coco no basaba niyo batari mu gihugu cabo no kubona yuko inyuma ya byose ubuzima bubandanya umwe wese ahari kubona yuko aho ugeze ubuzima bushobora kuhabandanya bagakura kwihebura abarundi aho bari hose ere mu nyemerere sindagisabe abarundi bitwa ko bahunze gusa ndagisabe n'abari mu Burundi umuntu wari we wese nuko atavuga akazi kose kaguha ico urarira utegerezwa kugakora. Ikigira gatatu ntitwame tuzeye inze ukiyumvira wowe nyene ico wokora. Ikindi naco no saba abarundi abari bo bose baba bahunze baba batahunze no gukura mu mutwe yuko atagashoboka ikintu cyose gashoboka gakuba gushaka. Abantu dukunze bitwaza ikibazo c'ubukene ukiyumva umuntu arakubwiye ngo nifuza gukora ibi ngo mugabo nta buryo kubaho daboro kuba ufite imigambi mu mutwe amahera azuga kabiri niyo wowe ufite igihumbi conyene urashobora gutangurira ku gihumbi mugabo ukaduga ukagera ku rwego rwo hejuru ubwanyu mico nosaba nuko mu bikorwa byose ukora byiza yuko wumva amabwira atameze neza ibice biguca intege birayofata kugira ashobore kwibeshaho adaseze Ni kuri izo mpanuro za ingenieur agronome niyo nkuru Albert dusozereye ko kino kigabane nkuko muvyumvise Albert umusore arashoboye kwibeshaho no gufasha abandi mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere
mwumvise ivyo bikorwa ariko arakora ico bimumariye impanuro aha urundi gwaruka n'abandi barundi bose bahunze igihugu cabo c'amavukiro. Ndashimiye umutumire wacu ku mwanya yaduhaye akanatuyagira ibitari bike. Nshimire cyane namwe mwese mwari muduteze yompi. Marie Ange Irakoze mwari kumwe kuri micro, ndabasezeye ndabifuriza ubumwe, amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu, naho ubutaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Arakoze Marie Ange Irakoze ku kiganiro hejeje kudushikiriza. Munyemerere ndabashimire mwese twari kumwe kuva ku ntango ya kino kiganiro Humura Burundi kugezaho kirangiriye. Ndashimiye bagenzanje bo mu ruganda rwa RPA umwe wese ugikorwa yakoze. MS Steven Yongeko na Fabrice ndi mu rukundo bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma barakenuye nabone. Eloge Divin Remesha mwari kumwe nkaba ndabasezeye ndabipfuriza amahoro iwanyu no mu vyanyu. Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.